Okay, sawa nta kibazo ko nico niyemeje. Tinuma sidagiwa sifunu kuzwa ruto. Yebo. Aiwe. Yeah. Tinuma sidagiwa sifunu kuzwa ruto. Sifuni ngoma. Sifunu kudansa. Suguma baba. Zuko nyene abarimvyi barahari kandi benshi cyane vema badashaka gupostinga abagenzi babo. Ugashobora kumurungikira link kandi nyene yakurungikiye link yiwe ukayipostinga mugahezeho usora igikorwa ciwawe. Ukamurungikira link ntayipostinga. Mu buzima bwanje natanguye kudandaza ibiyoba. Nimukira gushona aho se niyumvira ico nzoba. Ije kurishera kunama kandi murazi ko ubuzima bugoye ari guhangayika. Ngira indoto nyinshi mu mutima kugira ndonke ubuzima mbona kuja mu muziki. Nangura urwo rugendo rurerure kuva inyazara kiri Makamba ngo ngiye muri primuzike. Kori Amiri na yasavy bamicizere mu muziki mvi Makamba ni buja ngiye kurondera cyo nibaza ko muri buja flavor kuzoshika hazogera Moresho nuzuzera Costa Beach hazogera Moresho nuzuze ni amibici kwere umva ni cenu ziravye nawe urateye ukagira ubwoba. Jeza nteye ubwoba ko bwanje nta cene ndambara. Hari kiganiro na kimwe cyanje urabona nambaye Chanel. Rero kuri je nipfuza kuvyambara. Mugabo sinzi ngo norondera uburyo bungana gute bimeze gute kugira nanje nshobore kwambara mbegwe nkawe rega natwe turakenera kubegwa. Ivyo ndabita Yes, abakunzi ba Sten TV Worldwide muri gwa rukundo nyene muri bwa bumwe muri bwa bucuti tubandanye gushikirana kuri Sten TV Worldwide mukora subscribe, like, share, comment n'ibindi bintu usanga bikenewe byinshi hakenerwa byinshi kugira dutere imbere mwe munyene murabizi nta byinshi cyo kubivuga ko murazi ubuzima tubayemwe mu gisagara urazi iyo baye mu gisagara ibintu bikenerwa cyane cyane ndavuga ku bantu ba home Makamba Nyanzarake mutubone mudukurikirane kudufasha simpaka ngo nagafaranga wapi udufasha nuko mushobora gukurikirana ibikorwa byacu mukabikurikirana etape par etape ko dushira ko mukadufasha gukurikirana kujya kubikurikirana natwe niyo nyungu yacu kora subscribe like share Makamba yose turayikeneye kuri Sten TV Worldwide nta byinshi dufite byo kuvuga muri uno mwanya ahubwo reka twakire umutumire wacu n'umuzi dufite umutumire kuri Sten TV Worldwide ndibaza benshi muramuzi ni umuririmbyi amaze gukora indirimbo nyinshi zikagenda zimenyekana hariho afise n'ama featuring menshi ariko kumwe n'abaririmbyi bagiye bamenyekanye bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi turavugamo nka Musamaria Daniel hariya muri Yiwe Music nawe usuwundi bamwita Metou Brown. Metou Brown tukwakire kwanza mu bwambo Sten TV Worldwide. Yego cyane murakoze ni sawa nawe. Turashima ndabona wanaberewe bambaye neza kirato cibeyi impuzu zibeyi amasheni menshi saha zibeyi mbega ivyo byoba byagusavye nk'amafaranga angana gute ufise umuntu abigufashamo canke bikugendera gute biza gute so ico novuga nohera ku bwa mbere wavuze ati waberewe nikamvuga ati urakoze cyane ikindi shobora kuvuga ivyo kuberwaho no hanabikura ko nanje navyisanzemo umva ni impano muzindi ni impano muzindi gusa urashobora kufisa impano yo kuberwa mugabo uburyo bakakubana buke ko kuberwa su kwambara ubusa kuberwa nuko wambara urabona duhereye hasi ku kuguru wahambitse ivyo nivyo twibonera ku maboko intoki ibiki nizo sigyashikiriwe uba bakoresheje uburyo bungana gute kugira ushobore kwambara tukubone nkuko tukubona no mwana. Okay, uburyo novuga no nakoresheje singomwa ndavuga ariko gusa namwe nivyo mubonera umva ni cene uziravye nawe urateye ukagira ubwoba. Jeza nteye ubwoba ko bwanje nta cene ndambara. Hari kiganiro na kimwe cyanje urabona nambaye Chanel. Rero kuri je nipfuza kuvyambara
mugabo sinzi ngo norondera uburyo bungana gute bimeze gute kugira nanje nshobore kwambara mbegwe nkawe rega natwe turakenera kubegwa ivyo ndabitahura muvuze vy'uburyo vraiment wewe nyene wopima ukavyibonera muga ndazi ko vyo guhanga kabisa hejuru y'imiliyoni 5 no musi miliyoni 5 amafaranga singombwa ndayavuze rega ntuzobuyavuze urunganwe ndavuga ni hejuru ni munsi kuko ushoboye kuvuga ni munsi agasanga ni nk'ibihumbi 10 kuko n'ibihumbi 10 biri musi miliyoni 5 kuko jewe sinaziguriye rimwe nagenda ngura imwe ndibaza uramenya ati iyi kweri ndahereye kuri iyi ndayiguza amafaranga nganuko subiri ndayigura amafaranga nganuko ico ni kintu ndashobora kwibagira amafaranga menshi amafaranga make vraiment amafaranga menshi ni nkuwahe muririmvyi ubona yo bakwaba ku bintu nk'ivyo wapi kabisa rero sivyo uhora wibona ntaho hari sivyo uhora wibona yaba muri clip baratira mugaje urabona umwanya wose bazitizi wawe canke ibyo nibangaji wanje ntavyo nibangaji baragutiza canke baragukote sivyo ntavyo nomenya vraiment nikiri ku mutima wawe cyangwa nk'utabimenye ivyo erega hari habashaka none hari habazikenera bashobora kuzibona kuri Sten TV bakavuga ati natwe mfise indirimbo nkeneye gukoresha izo channel zawe urumva aziye kuzigutiza wavuze ngaka ari gutiza akaza kuzigutiza ukacumubwirana amafaranga abitahura nyimba ari gutiza bivuga ati genda batiza nyimba ari gukotesha bivuga ati genda kotesha harizo nkotesha nizo nambara izo nambara kirazira kuzikotesha kandi izo kotesha kirazira kuzambara kirazira kuzambara muri makaba zikeneye baze gukota apanitse ndafise izo nkotesha ufise izindi muga nkizo izisi zofise zonyene gusa muga nkizo yes ingo kirekire giheze tukubona mu muziki w'u Burundi mugabo hari haheze nk'iminsi itari mike tuvuga nk'amezi 9 cyumuko tutakubona wari wapotereye he byari byatumwe n'iki hari imvo kana kazabituma kubera kurazi ko umuntu usanga afise ibintu byinshi bimugora nicyo dukeneye kumenya yes byonye mva nibangaji wanje kuko nta noba nkura amafaranga canke noba ngire uburyo bwose ugira ngira handi umva nije byose mu muziki ntabanga kuko uvuze ati nibanga giwanje tumenya yuko abenshi bazimye muri ubwo buryo bakicara umwanya nko wose cyane cyane biba biva ku kanoti mbega nawe niyo ngorane yoba yarahabaye rego utabivuze none bazogufasha gute sinovuga ko arakanoti kuko indirimbo nari mfise ndafise indimo zitari nke mugabo igihe cyo kuzisohora nticari bwagere bivanye n'imvo kanaka ariko ubu zigiye kuja ku mugaragaro zose iyo mvo niyo twashaka kumenya nyimba byoba byiza nyimba tariba ingorane ziwanje zabituma ingorane nyabakirega abakunzi bawe barashaka kukumenya wewe kiundani wewe nka wewe barashaka kukumenya ingorane zari zahabaye barashaka ubisigure kerega warabakosereke barashaka kubisigure ko gusa nabo barazi ko ingorane zihaba kandi umuntu afatirwa mu bintu so mu cyama keneye nafatiye kandi ingorane zihaba ziba zitandukanye kira muntu afite ingorane kandi si bose bazishira ku mugaragaro kino gusa babwiye ati mva hari byari bya byiza nk'umukunzi wawe umuntu asanga gukurikirana cyane hari iminsi nk'iyo yose akakubona agarusa arashobora kumubwira ndaje icyari cyabitumye cyari kiniki mugabo cyahagaze kugira nejo ikizoshobore kugira ni kugukuta tena ndavyumva kabisa mugabo si umva nasavye kuko novuga abashabiki bawe nibo ba boss bawe nibo bamenya ati uyashobora kubaho gutuye bishobora kugenda gute kuko ubabuze wewe nturi hari ikintu cyafatiye yes ariko tugereza aho vuba kuri tugereze nga abantahuye bantahuye abakunzi bacu badutahuye nuko vuba yes ni muri Ivo music twabonye menga sinzi ko muri mufitaniye amasezerano nuko byari bimeze gute aho wakoze uposting indirimbo zawe za kera mbega byo bigeze he byo bimeze gute muracyakorana nabo canke byarahagaze nyimba byahagaze kubera iki so ntavyo ivyo byo guhagara ntavyo navuze kandi turacabandanya kujya twari n'ubu turacabandanya kujya nyine muri Ivo music yes kugeza kuco twiyemeje gushikako turabona kare waraposti indirimbo zawe kuziposti kuri Ivo music none kubera ki wahevye kuziposti hariya ubu tukaba tukubona kuri channel ya Metou Brown so ico ni kibazo umva ni inama yahabaye jewe na management kugira ducreate YouTube yiwanje so kugira ngo ijya ya Ivo music nihagira amashow umuntu azozaragira aragira azoza arapostinga kuri Ivo music nimba tari banga muri Ivo music muba muri nk'abaririmbyi bangana nk'abanga muri Ivo music ubu turabaririmbyi babiri Aroje Metou Brown hakaba no muririmbyi yitwa Rashmi apfa mu ntara ya Rumonge
mu ntara ya Rumonge. Mbega nyimba atari banga Musamariya Daniel narabonye hari indirimbo mwakoranye mbega vyo niya hisura go wahuye nayo kugira ushobore kumushikira kuko tuzikari nk'umuririmbyi akomeye ariko arabikora neza ubutumumva ngo ari muri Bantu Boy. So umva hagati ya nyene na jewe hari umuntu yasavye uyundi kuko urazi gusaba usavye ikintu umuntu ashobora kwemera cyangwa kwangira kabana ko atari umusani muto w'ivuma izina turazi nyene niwe wamusavye korabo so ico ntawo muri mwebwe ntawo niwe wamusavye korabo kuko iyo indirimbo iyo abari nyene ayigusavye ari kuyiposti wiwe muga mu gihe tubona iri kuri page inaniri cheno yanyu dutahura kari indirimbo yiwawe ego basinje nayimusavye niwe wayimusavye hakugoye iki mu kugira ushobore kumushikira byagenze gute narasavye ndumvikwa bimaze kumvirwa igikorwa gikorwa kurya niho mwaciye mukibona kurya ntiyakugoye na gatoyi ko hari ibiganiro twabonye ukora kuri indangora indirimbo canke nyene kukugora ati agutera amashobize nkuko abandi tubimenyere wapi vraiment kurya numva n'umuririmbyi vraiment tekereje n'umuririmbyi yumvira abantu abarimvyi bagenzi we ndetse n'abashabiki biwe twarumvise widogera abaririmbyi benshi ngo hari abatabapostinga hari abatabashigikira muri ibi nabiya mbega abaririmbyi nabo bo bari nkabahe bo bahari canke wabivuze uko nyene so sivuga ngo nabivuze uko nyene abarimvyi barahari kandi benshi cyane vraiment badashaka gupostinga abagenzi babo ugashobora kumurungikira link kandi nyene yakurungikiye link yiwe ukayipostinga mugahagezweho usora igikorwa ciwawe ukamurungikira link ntayipostinga abaririmbyi mu mezuko stop dushikikirane dufatana ukuboko aba ni batoyi bacu nyimba muri ku rwego rwo hejuru aba nibo bazobasubirira none mutabafashe ukuboko mu bashigikire mubereke kibarimo bazokora iki ni muri cya gihe uzosanga bariko barajagara kuko ntacyo namwe mwabafashije muberekeza ati inzira niyi ivyo birabafasha nabo abantu bagiduga mwebwe mumaze gutera intambwe ko nimwe muzi byinshi muri uwo muziki nimwe muzi ati aha naha uciye ngaho ugenda ugiye uko bigenda uko kuri ubwo buryo rero dushigikirane tubafata ukuboko nabo nyene bahaguruke duteze imbere umuziki wacu w'u Burundi ko kuri umwe ndazi ntaje uzoshobora kuko abansi ni benshi rero mutafatanye ukuboko ngo mugwanirize hamwe bizobagora gose yes twarumvise kandi uridokera n'aba promoter ngo urashobora kwandikira umu promoter agahera ni ukweza imisi myinshi ntana kwishyura ahubwo akaca kurungikira link ukabona ko SMS yayisomye muga ntayikwishyure byo ngo byo bimeze gute byo ari byo cyane ivyo nivyo ndibaza nawe ndazi harabo wandikira ba promoter bagenzawe canke abasani kugira mukorane ikiganiro bagasoma message ntibakwishyura canke message ntibayisoma ndibaza ivyo bintu sijya mbere wo byumvise cyangwa bo bibo ivyo birahari kandi kuri benshi none we mu gihe byagushikiye wabyifashemo gute utegura iki so uko navyifashemo bicambere kwaza byamaye ikigwa birame ikigwa bituma mbona ko hari ikintu gikwiye gukorwa yes bavuga ati hajya ukwimye indaro abagombye nawe wubaka inzu yiwawe nimba umuririmbyi yarakwimye yaranse kugupost nawe uri kurategura iki kugira umwereke ko nawe uri mu muziki ubikeneye so kimwe gusa ni kumwemeza ugakora ibikorwa wumva wivuye imbere n'inyuma ugakora igikorwa ku buryo na nyene azovuga ati ubu numwe nigeze kugarako n'uzubona cyo kwandika ati VIP nabati cyane ntawe ntuzoyishu safi kabura aje nta muntu vraiment anyandika asinda mwishu nigezwa kumishura kabisa kubera ko ndazi ni ibintu by'akanya gatoya ni ibintu by'akanya gato n'umuziki wawe twabonye umenga waciye mu bintu byinshi waciye mu nzira ndende hari indirimbo wigeze kuririmba sindayuka neza muganda amaze kuyumva uvuga ingene wagiye makamba vuye ariko kagenda makamba mu bya muziki agira nte hoho inzira y'umuziki yawe yifashe gute byatanguye gute ubu bugeze so uko byatanguye ubusiko byo bimeze kubera ko kira kintu kigana kirahinduka uko ibihe bigenda niko ibintu bihinduka yes kandi nawe urayibona uko nimba wambona kujya kijya gihe sikumbona uko kandi na n'ubu turacapambana turacakura uburyo umva uko bishoboka kose kugira ngo ibintu bigende bihindagurika mugaye etape ndibaza ubu hari hakarusho vraiment uko byatanguye na n'ubu uko biri ndashima hari ikintu ciyongeye kandi kinini cyane mbega ubu umaze kuronka management muri no mwana so management ngo ubu umaze kuronka jewe vraiment management twamye dukorana na n'ubu turacari kumwe
kuko tuhaye dukora ico twiyemeje kugeza kumwisho kwaza kugeza kumwisho kugeza aho ibintu bizogira bizotora inzira yes bikava mu kubafu bikaja mu buryo nivyo mukeneye yes nivyo ibyo ubona bizava bigutwara nk'imyaka ingana gute kugira si kuvuga ngo imyaka bizontwara kuko kira kintu kirafise umwanya wacu kandi uko ukora ikintu niko hari ikindi kintu ciyongeye nta myaka ndiharuri wapi vraiment mu bwirageje kuraba management yawe iragufasha kuvyo ukeneye byose ntacyo wipfuza ubu so umva uko biri kose naho uko biri kose ndashima yes uko biri kose kandi ndashima kabisa urashima mugabo si too much oh ya sinova ngo si too much kuko uko biri kose yani uburyo bukora n'ingene ngana umva birangana vraiment yes harabazi ko urumuriri abumva turiko turavuga ati urumuririmbyi mugabo batari bakuzi kubatakuzi turasavye akapera k'indirimbo ukunda ntituraje kuri serebu akapera k'indirimbo ukunda ziri nyuma ya serebuka imwe gusa mu buzima bwanje natanguye kudandaza ibiyoba nimukira gushona aho hose niyumvira ico nzoba ije kurishera kunama kandi murazi ko ubuzima bugoye ari guhangayika ngira indoto nyinshi mu mutima kugira ndonke ubuzima mbona kuja mu muziki nanga urugo rugendo rurerure kuva inyazara kiri makamba ngo ngiye muri primuzike Kori Amiri na yasavy bamicizere mu muziki mvi makamba ni buja ngiye kurondera cyo nibaza ko muri buja flavor kuzoshika hazogera Moresho nuzuzera Costa Beach hazogera Moresho nuzuze ni amibici kubera kutayivuze nashatse kuvuga izishoboka nyine sinoce ndazikubitamwe zose ndashire mu ndirimbo ngo bikunde no yes arafise indoto yo gukora show akuzuza la Costa Beach hariya turabe rero tubikore turabe tumushigikire murumva ko afise indoto nyinshi ivyo nibikavuze mu byo muri bimwe afitiye kindoto urumva yahereye kubiyoba arajya gushona ubu ageze mu muziki rero turabe tumushigikire cyane tumutere intege kandi abandanye ashika ku ndoto ziwe ubageze ku rwego urumva naha ashaka kuzuza la Costa Beach yes turasubira inyuma gato mu bintu by'ubuzima navuga ku by'ubuzima abavyeyi bamaze kumva ko ugiye mu bintu by'umuziki ntibashoboye kugufuhira ko turaza abavyeyi benshi bavuga ati umwana wanje nta umusani nini wewe byakugendeye gute muri ico gihe abavyeyi bamaze kubona indirimbo yawe ya mbere urazi ikintu yigitanguye harabagupinga harabavuga tujya mu bintu byagiyemo nibibaho abandi bakakwita umusazi umva mugabo wo kubera kubuza icyo hayo ukora icyo hayo rondera ubandanye ugenda imbere so muhira baravuga ati umva uraza amajama ntashobora kubura mu miryango bakaguhanuza iki n'iki gusa kumisho yes abavyeyi bawe baba bagiye mu bopoza canke baba bagiye mu bashigikira impano yawe abavyeyi baratandukanye umuvyeyi akubonye ikintu hayo ujamwe ashobora kukwihweza ukanza akaraba ivyo uriko urakora akakwihweza akavuga ati no muntu vraiment kandamureke nundi avuga ati bino bintu giyino nzira siyo ntube wavukiye mu nze mu miryango y'abakristo sangari atari ni ati wewe ibyo bintu bya shitani ugiye mu kiniki muga kubera ko ubuzi ko wahirondera inzira yo kurondera umuntu wo kugira ngo uzobeho mu buzima bwawe umva uzobeho neza ucuga umubandanye so muhira kawaida muhira ibyo ukuntu babibonye ko mva ngiye mu nzira mbi iki niki muga kumisho baragiye barabitaba bavuga ati iyi ni ngabirana Imana yamuhaye reka tumureke abandanye girane asurvive harabavuga benshi bavuza kujambo kaje kivya shitani nini barabivuga ko kenshi iyo umuntu abaye umusani ategereza guca yiyunga n'ivyisi nini weho ho byo bimeze gute kuri ico uko babivuga niko biri canke byo bimeze gute korande rw'abasani so ivyo ntaco nta kinini no bivuga ko vyuma kubera ko
uko abantu bashobora kwiyumvira siko ibintu biba biri urashobora kwiyumvira ibintu bitabaho tugomba baho umuco rero abo biyumvira bitari so kira kirumva umuziki kwanza umuziki kuba umuririmbyi ni impano mu zindi so umaze gukoresha iyo mpano benshi bashobora ni bamwe usanga bavuga ati ngo umusazi ngo ivyo ugiyemo ngo ntibibaho oro kubera ko bari impano yiwacu bandaye kuko mu mpano yiwawe hari abakugwanya ndetse n'abagushigikira rero abagushigikira baba bake mugabo akugwanya baba benshi yes nko kimeze mugabo uvuga ati kumwisho baratira bakagutahura muguvuga ati mu bintu by'uburirimbyi so kuvuga ngo ugiye mu bintu bya shetani ni uburi umuntu nk'abandi yes uburi umuntu nk'abandi mugana abaririmbyi bakete ubona bagiye gusenga n'abaririmbyi bakete ubona bagiye gusenga mbega bivana umuntu bivana kwemera ko umuntu burya wewe usenga je nkaje ntombuza kuja kwinjira mu rushengero gusenga winjira mu rusengero mu muryango wa winjira mu muryango wa muryango wawe abandi bacamo abakristo bacamo hari imiryango myinshi hari abakatolika hari abayisilamu hari nagutaho sinebwagutaho so je n'umupentekote urumpentekote zo none kubera ko utashimye kwiyungana n'amakwaya y'abapentekote ngo ushobore kuzura bafasha no mu bintu byo kuririmbira Imana ivyo ni ibintu bisanzwe wigisha ubutumwa n'ubutumwa ndashobora kubutanga mu bantu bivanye ngene mba nagutazi indirimbo serebuka irikiraza neza irikirazifata neza mbega wiyumviye gute kugira ukorere kujya mu diho w'amapiyano mudiho mu Burundi tubona itamenyerewe imenyewe ahandi kuko ndazi mu Burundi nyimba hariho benshi ntarenguma okay sawa urana ikintu cy'umuziki ukuntu kimeze wowe ushobora gukirera ikintu cyawe kuko umva ivyo abandi bari gukora nagutegeza gukora ivyo bari gukora kugira ngo bajya bakurikira bajya abandi bari gukora bijya nawe bagukurikira kandi nubwo uhaye uririmba uraba nubwo bwo kwaye ukoresha kuririmba kugira ngo no mu yandi mu mahanga bagutahure icyo washatse kugira kuvuga yes bagutahure no mu wo mudiho uri kuraririmba serebuka hari abatayizi hari abatarayumva bumva turiko turayivuga uku yakozwe mu mudiho w'amapiyano akapera gato kugira bashobore kuyumva abatarayumva ko ndazi barahari okay sawa nta kibazo ko nico niyemeje tinuma sidagiwa sifunu kuzwa ruto yebo aiwe tinuma sidagiwa sifunu kuzwa ruto sifuni ngoma sifunu kudansa suguma baba suguma Kriva video jari turacabona video audio yonyene video jari nayo tuyitege jari kuruhande rwa management vraiment ko nizana ivyumviro mpama mukaca kora ikintu nawe urashobora guterera ivyumviro ne management igutwara kwigomvye rega nawe urashobora guterera ivyumviro indirimbo mwe nizo cyane zirakunda kujya ama video uri kurategura iki kugira dushobore kubona video so video kabisa umva ico ni kimwe nakubwe ko ari icyumviro cha management kuko nivuga nawe urashobora gutegura kuruhande rwanje ndabishaka nabikeneye muga kuruhande rwa management ico cyumviro vuma umuntu aragira ntarakimba naragikorera bisaba ko haba inama kwanza kugira ngo umuntu acakora yes hazo uburyo bwose ko buva kuri management muga ivyiyumviro bikava ku muririmbyi kuko kira kintu ni wagikora kandi ata muririmbyi management ntashobora kuba agira kuri wewe kuruhande rwanje n'ubwozo ba video zibiri ziyo ndirimbo nta kibazo vuma ariko kuruhande rwa management ni ifise ati okay katugire kujya twumva ko akibuze ikintu cy'uburyo yes si uburyo cyo nyine cyo nokivugaho kandi kuko uburyo bwa audio n'uburyo bwa video urashobora kuboneka burashobora kubona yes ni ibibazo gikuru n'ibibazo byumva guhuza ibibazo byawe guhuza ivyiyumviro kugira mushobore kumenya ati dupanguko bigende gute yes kandi turazira umunyenyanza mugasori ko ndakubatije kakabazo ejo tariki 12 tuzi ko hari kirori nyanza rake harimo abaririmbyi benshi ba Pilove bande n'abandi uwateguye kiye kirori mbega ntihashoboye kukuyumvira ko nawe nk'umuririmbyi wo muhira kiri ushobore kubereka abiwanyu ugwego ugeze okay cyo urakoze kumaza kuri icyo kibazo so wagiteguye vraiment icyumviro yagishikanye ariko hari ikintu cagoranye umva cagoranye bivanye niko naje muri no misi nabifisemo ibikorwa kandi no musazo bari show hari ibikorwa nzo bandi mwumva niyo mpamvu bitagize ne bitakunze niyo mpamvu kandi nyene vraiment nabo nyene barantahuye barabizi barantahuye nuko urumva twe nk'abantu bamwe abantu bari yerega baranyandikira bakambaza none Brown VP ko tutamubona ku
ku makashe y'abandi wewe bimeze gute turakeneye mutubarize byagenze gute habaye iki harabaye kutumvikana canke woba wansa agafaranga ko bakabaye gato sinzi gukurikirana statizi wanje no kuposting iryasho na postinze ariko gusa hari ikintu cyabaye gusa twaracumvikanye kumva turacumvikana bava ati poa nta kibazo bamaze kugira uko singombwa cyimbamu kandi ndibaza baragutahuye bariya ntibashoboye kugutahura kutari ko baragutahuye right yes tuvuga ati Metou Brown tugutera intege kwanza mu byuri muri kurakora neza ibintu ni byiza twitege yindi ndirimbo ryari ntuzohava ucyo usubira kwicara nkuko byari bimeze ugiye kudukorera gute ugiye kubakorera nk'abakozi b'umuziki bawe umuti yumva etape par etape kira kintu ku mwanya wacu ubongiye kuzana bashimva indirimbo ndazishira ku indwi kundwi cyangwa kwezi cyangwa umwaka ku mwaka umwanya ku mwanya ya Metou tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya wawe ukigora ukaza ukatwumvira kugira dushobore gukorana ikiganiro turashaka kubwira akajambo kamwe abakunzi b'umuziki bawe abagukurikirana kundi bikorwa byawe akajambo kamwe kimba muti so vraiment abakunzi banje ndetse n'abakunzi nibo biwawe ndabashimiye cyane kuba abakunzi ba Sten yes ndabashimiye kuba mwanyumviye nanje mu nkuko muyumviye abandi baririvyi mukaba mwanyumviye ko ndabashimiye cyane mwongera nkabasaba kandi abadukurikirana kuri TV Sten Worldwide TV kuba mwako muradukurikirana kandi okay nta bindi byinshi vraiment nikindi abasaba ni ko boja kuri YouTube yiwanje bagira subscribe ndetse bagakurikirana ibikorwa by'iwanje bimaze gusohoka nta bindi vraiment yes twari kumwe na Metou Brown umwe baririmbye bariko baraza neza bariko barabikora neza arasaba gushigikirwa mu bikorwa byiwe ariko arakora neza kabisa tuje kuri YouTube yiwe ni Metou Brown nta ufyo kariko ni Metou Brown ya ni Metou Brown tugende dukore subscribe like share nibindi byinshi karabikora neza mutibagera natwe kuri Sten TV Worldwide ibintu nk'ivyo nyese ndirirwa ndavuga byinshi ni s'abonner mu gifaransa subscribe mu cyongereza like mu cyongereza j'aime mu gifaransa share mu cyongereza